Umucho Wijambo Ministries. The Word of God is light. Yesu nashimwe cyane yabaramukije aho muherereye hose nizere ko mumeze neza shingire intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu imbere bwa mbere ubanye natwe biganiro byacu nagira ngo ndagusabe kore sabone kugira ngo urushirizeho kuzura abana natwe mu biganiro byacu bya misi yose boneraho gushimira abantu udahengeshanya kubana natwe mu biganiro byacu bya misi yose. Imana ibamugisha. Shimire wewe ufata ibiganiro byacu ukabisangiza mu magroupe ukabishira kuri stati Facebook n'ahandi. Imana iguhe umugisha. Yesu nashimwe cyane. Boneyeho kuramutsa Sezibera n'umuryango wiwe ngaho mu Kirundo. Imana ibahe umugisha kandi mukomere kandi turanezerewe kubw'umugisha w'igitangaza Imana iheruka kubaha. Mwarahezagiwe cyane. Yesu nashimwe. Tudatevye hari ikintu nifuza yuko tuganira ko ndazi hari bamwe baza kugikunda abandi nabo bacanye ariko niko bimeze buri gihe. Nta muntu azokwigera akundwa na bose, nta muntu azokwigera avuga ibintu abantu bose bavyemere canke babitahure. Ivyo ni ibintu bitabaho, ariko ukuri guca mu ziko ntigusha, kandi ukuri naho bokugwanya kugeza ku rugezo rumeze gute, ukuri kwama ari ukuri. Niyo mpamvu wumva ngo guca mu ziko ntigusha, kuko kuri kwica. Yesu nashimwe. Ibi bintu ngiye kuvuga twese biraturaba, kuko twese dufise amadini tubarizwamo, dufise amadini twakuriyemo, dufise mbese amadini twavukiyemo, twasanze abavyeyi bacu barimo. Twe turavuka twisanga muri ayo madini, tuyakuriramo, tunayasaziramo, n'abandi bayapfiramo. Ushobora kuba uri mu idini ry'abasilamu, ushobora kuba uri mu idini ry'abaporoti canke rya katolika, ry'abahinde n'ibindi. Ariko mu vy'ukuri twese twisanze mu madini. Bonereho gushimira abavyeyi bacu kuko intumbero bari bafise kudutwara mu madini canke kuvukira muri ayo madini kwacu kwari kugira ngo tumenye Imana, dukure mbese duhimbara Imana n'abantu. Uravye nk'imyaka 20 canke 25 iheze kugeza uyu munsi, amadini agenda aba mabi cane, abandanya yononekara. Rimwe na rimwe ukibaza ati mbega ninde yaroze aya madini? Kuko aho umuntu agenda akaruhukira mu mutima niho akomerekera. Aho yoronkeye urukundo ahakura urwango, aho yoronkeye umunezero ahakura inzigo, aho yoronkeye iterambere ahakura inyatsi. Ukibaza ati niki kiri muri aya madini? Ariko mu by'ukuri ugiye kuraba neza, ikintu kiriko kirica amadini uyu munsi ni faranga. Aya madini yashize amafaranga imbere, yemeye kwibera nka Yuda mu buryo abantu badashobora kumenya. Mu by'ukuri ku minwa urabona bavuga Imana, ariko mu mitima yabo hariyo amafaranga gusa. Imana idufashe cyane. Nagira ngo ndakubaze kino kibazo. Ibaze abo bavyeyi bacu batuvyarira muri aya madini, bayasaziyemo, natwe turiko turayakuriramo kandi turiko turayasaziramo. None ayo madini niki yoba yarapanze mu gihe abavyeyi bacu bageze mu zabukuru, canke natwe ubwacu twayavukiyemo tugeze mu zabukuru? Ikintu azodufasha ayo madini kugira ngo turushirizeho kubaho neza. Kuko mu by'ukuri uvyemere canke uvyanke, uko imyaka igenda
niko umubiri wawe ugenda uhinduka. Izi nguvu ufise uyu munsi ejo sizo uzoba ufise. Ejo hari igihe uzoba ukeneye umuntu agufata ukuboko akwambika ikirato canke ipantaro canke akuzanire amazi. Abavyeyi bacu bamariye inguvu zabo mu madini. Buri munsi ubona bagiye hariya gusenga, ubutunzi bwabo babumariye mu madini, bagenda batwaye amafaranga yo gushikana ivy'icumi, amashimwe ay'inyubako, ku buryo bagira imicango, amazu manini akubakwa avuye muri bwa buryo bw'abavyeyi bacu. Twa dufaranga dukenya umuvyeyi yaronka aho yodufashishije abana biwe canke w'ubwiwe canke gutegura akazoza kiwe, twose tugaherera mw'idini, kuko batwigisha yuko umuvumo udatanze ese nta juru uzoronka. Izo nyigisho zimeze mwene uko, ariko abavyeyi bacu bakemera bakiheba bagatanga n'utwo dukeya bafise muri ayo madini, hama bakarushirizaho natwe nuko twigisha gutanga muri twa dukeya nyene ubufise. Ubwo abavyeyi bacu bariko barashira utwo dufaranga twabo mu madini, natwe ubwacu turiko turashira ngaho mu madini. Ariko wagira n'ikibazo, ntihagire umuntu n'umwe wo muri rya dini ubona yaje kukuraba, hama ugatangura kwibaza ati none ko muri iri dini batwigisha urukundo, urwo rukundo ruri hehe? Ko batwigisha gutanga, none je ko nabuze umuntu canke nagize ikindi kibazo ariko simbona umuntu n'umwe wo mw'idini anserukirako? Ukibaza urwo rukundo ukarubura, ukabona ico mupfana ko ari ya mahera gusa ata bindi. Ibi n'ibibazo biri mu madini yose yava akagera. Wirirwa muri iyo dini kuva kuwa mbere kugeza kuwa Mungu, porogaramu zose ubu zirimwo, ibikorwa urongoye canke ukoramo vyose uravyitabira, ubutunzi bwawe uratanga muri iki ufise, ariko wagira ikibazo ntihagire umuntu n'umwe aza kukugerako. Uriyumvira ukabaza ati vy'ukuri aba bantu bariko baradutwara mw'ijuru, canke ni rya jambo Yesu yavuze ngo impumyi ntiyorongora, iyindi zose zoherera mu cobo? Mu vy'ukuri nagira ngo twibaze nk'abantu barongoye amadini, ni iyihe gahunda turiko turashiraho izofasha abakristo mu misi iri imbere? Umukozi wa leta ageze mu zabukuru, nubwo yoba ari umutunzi, umushahara abandanya awuronka, nubwo yogenda agakora ibindi bintu, ariko wa mushahara aguma awuronka. None mu madini bimeze gute? Ndifuza yuko abarongozi b'amadini n'abantu bayarimwo bidusigurira ibi bintu, mwicare mu vyiyumvire. Vy'ukuri ntugende gusirimba gusa, vy'ukuri ntugende gutanga gusa, ntugende gukora ibi na biriya gusa, ariko nawe wiyumvire, mbese kuva winjiye mw'iryo dini niyihe nyungu umaze kuronka? Niki wodusigurira ukavuga ati uyu munsi meze uku n'uku n'uku kubera iri dini yankoreye ibi n'ibi n'ibi n'ibi? N'ibiki ufise? Kuko n'amashuri ayo madini yubaka, amahoteli n'amavuriro vyubakwa n'ayo madini bivuye mu nguvu n'uburyo bw'abavyeyi bacu canke n'inguvu zacu. Nubwo wogwara ugiye kwivuza muri iryo vuriro ry'iryo dini urariha. Umwana wawe agiye kwiga mw'ishuri ry'iryo dini urariha. Nubwo woba ugiye kw'isafari canke ufise umushitsi akeneye aho kurara,
iryo dini ntirizoguha icumba c'ubuntu co kuraramwo iryo joro utarisha amafaranga, kandi ntibibuka yuko iyo hoteri, ivuriro, ayo mashuri ndetse n'ibindi ko vyubatswe n'uburyo bw'abavyeyi bacu, n'inguvu z'abavyeyi bacu, canke n'inguvu zacu n'uburyo bwacu bwacu. Ariko izo nyubako zamara kubakwa ukamengo zihariya gusa zifashe abo bakuru b'amadini, kandi muri ya madini tugifise abantu bishwe n'inzara, tugifise abantu bambara ubusa, tugifise abantu batambara n'ikirato canke badafise n'ikamambiri, tugifise abantu birukanye mu mazu kubera babuze amahera yo kuriha inzu, kandi mu madini tugifise abantu bishwe n'inzara baje ngaho gusirimba, kandi inzara bajya mu nda. Ibi ni ibintu dukwiye kwiyumvira. None aya madini ariko aradutwarahe? Ariko aradutwarahe? Petero yarabajije Yesu ati, mwigisha, ko twahevye imiryango yacu duheba ivyacu turagukurikira, uzoduha iki? Aho nubwo notanga inyishu yuko Yesu yishuye Petero, abasomyi ba Bibiliya tayari bamaze kumenya inyishu Yesu yishuye Petero. Yesu ntiyigeze avuga ngo bazohabwa umugisha mw'ijuru gusa, nungaha kuri iyi si. None ko twahevye ivyacu, ko twahevye imiryango yacu, ko twahevye mbese kwita ku buzima bwacu tugakurikira amadini, ayo madini azodufasha iki? Azodushumbusha iki? Ntihagire umuntu avuga yuko ndiko ndagwanya amadini, ahubwo ndifuza yuko turaba impande zose, kuko umuntu arashobora kwitanga nkumva ati ndaje gutanga miliyoni zingahe kw'idini. Izo miliyoni uwo muntu yaba yatanze by'ukuri ukaraba nk'ikintu yakoze mu idini ukakibura, ariko ukabona umurongozi w'iryo dini ubuzima bwiwe buguma buhinduka, aba mu nzu nziza, agendera mu modoka nziza, umuryango wiwe ubayeho neza, abana biwe biga ahantu heza, abandi yabatwaye hanze kwigayo, ese ukabona yuko ubuzima bwiwe butandukanye. Ariko waraba wa mukirisu mutonya muri rya dini, wewe nta gihinduka, ahubwo ubuzima bugatera buba bubi. Na rya jana canke amajana abiri, amajana atanu, ico gihumbi yari afise co mutunze dimashe canke kuwa kane, kuwa kabiri, kuwa gatatu, akiruka agitwara hariya mu giseke. Ibi ni ibintu dukwiye kwiyumvira. Mu by'ukuri abarongozi b'aya madini nibatubwire gahunda bafise y'ubuzima bwacu bw'ejo hazoza. Ntumbwire ngo Imana iguhe umugisha gusa, kuko igihe nawe ukeneye amafaranga canke uri kurigisha inyigisho zo kwitanga, nje nkakubwira ngo Imana iguhe umugisha, mu by'ukuri ntiwondabagiza. Oya, rero kubera iki none wumva ko ari jewe wobwira ngo Imana iguhe umugisha, kandi by'ukuri hari ikindi kintu wofasha kandi ubona ko ndagikeneye? Ntushobora kubona mwene so afise ikibazo hamubwire ati wewe genda amahoro, Imana iraza guca inzira, kandi by'ukuri wewe ufise ivyo womuha. Burya by'ukuri Imana uyu munsi impamvu itariko irakora nk'ubwa mbere canke nk'uko yakoze ikoresheje ba sogokuruza bacu, nuko umutima wo gukunda impiya wamaze kuganza mu mitima yacu. Ntitucumvira Imana, ahubwo tuba dushaka twumvire umutima wacu canke ivyo imitima yacu yahamiye. Ikirenze ko ni mu gihe yahaje ku kintu citwa amafaranga,
ndakubwiza ukuri ayo madini si amadini gusa n'ayandi mashirahamwe y'iyobokamana. Uvuze ku kintu c'amafaranga uba ubaye umwansi, ariko bobo bakanezerwa bakivuga, bariko barigisha bahamagarira abantu gutanga, kwitanga kugira ngo bashike ku bikorwa baba bashaka gukora. Ariko ni gake uzobona umurongozi w'idini runaka yicaye hasi akavuga ati uyu munsi ndazi ko Minani na Nyabenda na Nyandwi na Macumi ata mahera bafise yo kuriha inzu, reka twese twicare nk'ishengero canke nk'iryo dini twitange tumurihire inzu, turihire umwana w'ishuri. Niyo mpamvu uyu munsi abantu benshi bariko barita amadini n'abarongozi yabo ko ari abasuma. Kubera iki? Kuko bahamagarira abantu gutanga ivyabo no kwitanga ubwabo. Umwanya munini bari muri ayo madini, kazoza kabo kakaba kabi, kandi ayo madini haba ari kandi hagire n'ico yabivugako. Rero turakwiye kwiyumvira, twibaze ibintu vyinshi. Mu vy'ukuri niki amadini ariko arategura kugira ngo azafashe abantu bageze mu zabukuru? Mbega ni ryari mu madini umuntu aba ageze mu zabukuru? Tureke ivyo wumva ngo n'abatama b'ishengero, kuko urashobora kuba uri umutama w'ishengero kandi uri n'umusore. Rero ivyo ni ibintu amadini akwiye kwicara akiyumvira, hama akatubwira kugira ngo natwe tumenye uruhara dufise muri ayo madini n'umugabane dufise mu butunzi bw'ayo madini. Kira noneho turi abana babo, nabo birabahimbara. Niyo mpamvu kenshi badutegeka kubitwa ba dadi. Rero umwana yamaze gukura aratorana kwa papa wiwe. Rero ayo madini nadufashe. Sinzi nimba hariho abantu bariko baranahura, bariko baratahura ibintu ariko ndavuga. Yesu nashimwe cane. Ibi ndabizi abantu barongoye amadini kugira ngo bavyumve banabitahure n'ibintu bitabaho, ariko igihe kirageze vy'ukuri abantu bamenye ukuri. Igihe kirageze abantu bigishwe ukuri, kuko ugiye kuraba izo nyigisho ziri ngaho mu madini uyu munsi nta buzima burimo, nta muco urimo. Ntushobora guhera kuwa mbere kugeza kuwa mbere wigisha kwitanga, wigisha gutanga, wigisha ibitangaza, wigisha umugisha, ariko vy'ukuri utari kurigisha abantu kugira ngo bahinduke bave mu vyaha binjire mu bugingo. Aho ivyo bitariko birakorwa, ndakubwiza ukuri, abantu bari mu mahonero, abantu bazokwisanga bameze nk'inyondwe ku rusato rw'inka, kandi inka yariwe kera. Reka ngarukirize ngaha. Kumbure nimba nawe ufise ico wifuza kunganira, urashobora kwandika muri commentaire canke ukarungika audio kuri WhatsApp yanje iri ngaho. Bibaye ngombwa commentaire yawe warungitse kuri WhatsApp ndashobora kuyipostinga n'abandi bantu bakayumviriza. Ndagusabe usangize abandi iyi link. Imana kumugisha. Mwarahezagiwe, ariko mumenye ukuri, muharanire kurwanira ukuri, muharanire kumenya Imana y'ukuri, kuko Yesu araje, azoteba kandi azojana n'abamaze gukanguka, azojana n'abamesuye imvune zabo mu maraso k'umwagazi w'intama w'Imana. Rero nimba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uwo mugisha canke ayo mahigwe aracahari. Nturindire ejo sahawe, ahubwo nyaragasa
wakire Yesu, izina ryawe nawe ryandikwe mu gitabo c'ubugingo, nawe Yesu aguhindurira izina, uba umwana mu rugo kwa data. Mwarahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.